urambabaje cyane sha yego nararuguyemo kabisa iyo menya ko biza kuvuga sinari kukuja inyuma ku buryo ukora n'amahera y'inzu bose akaza kutudodorera ko kila siku urambabaje uzabona itesheje uko bangana nja kugwa kuri wewe ubura nayo Salió volviendo. Una cosa me lo corto. Mamma era grazie. Ahubwo rero eze ncumi rwose wowe ufite kwambukira amahera gusa nyine iyo sinzi ko takuyama yakaneye ndayamusaba ndabakorera yama gusa yamaranye igihe kirekire mbega aho uba wibuka igihe jeno babana akakibondesha cyari mitoma wa mugore we none umugore mwiza nkawe nari kumuronka gute nakubesha ndabona toto kare sawa mugabo wari he ainga iraze ha nibaza ko atamajambo menshi nacyo bwamvugire ngaha ntabyo asoko niruze nkeneye amafaranga yanje amezi 5 ararangiye mbeho uyu mbonye ngaha ni inzu yanje wararongoreye wabonye yuko ntangifashanyo inzu jewe ntabkebuke nkeneye amafaranga yanje tuvugane basubingo ntacyo mbwira amahera yanje nta kindi naje ndondera jewe sivyo boss babarira mu kwezi kumwe nzwanda yakwaye zo kuronderera umve ntabyo kukubabarira nje nkeneye amafaranga kuri mwaye wowe urashobora mbe ujya mugore nabonye agene kwawe madam yego uwo nk'umuntu afite amafaranga mazi kurongora abagore beza ko boss ntewo bimpora ko mfise umugore mwiza so rero birakuraba nkeneye amafaranga y'inzu urazi sishobora kuvyemera ukuntu hohera amezi 5 ahubwo ukayarongora mukarongora umukobwa mwiza hanyuma je ukanayobora ko amafaranga y'inzu hanyuma y'abakobwa ba boss bari kinoga amafaranga aragoye babarira nzo yaguha mu kwezi kumwe basa oya sishobora kuvyemera waba umbesha nkuko ubu narambiwe nkeneye amafaranga amaragoye boss so yabona oya karimo mutware ingo nyakubahwa murakoze kuza je impamvu nagutumiye ko twahuriye ngaha uyu mugabo urabyibuka burya kugeza cyagihe ubu akwija amezi 5 nta amafaranga yiwanje none izi nzu hombo yazanyiyemo n'umugore izi nzu rero je tanje nizifashaye jewe amafaranga ibihumbi afitiye akwije ibihumbi 400 ndayamuhebeye abinzu yanje gusa akomane no mugore wiwe mukaje inzu yanje ndayibona
none wowe yamuhebeye haba bivuga ko bose ko sinabwiye andindira ukwezi zomuranda amafaranga ye ivyo vy'ukwezi ndakurindiye amezi 5 none amafaranga ndakurindiye amezi 5 ushobora mu kwezi kumwe jewe nkeneye inzu yiwanje mbiriza rero mbako akeneye inzu sico nohera kuri uwo nk'umuwarengwa guha inzu ko muri uyu mwanya ntawe yoca aronka inzu sico nagwana kwereke umufashe nubona imyaka 5 nayo imyaka 5 wari yarindiriye fata umuhe imisi 15 iyo misi 15 yawe yarosa amahera y'amezi 5 azoyagushikiriza niyo batarayaronka naho agushikiriza inzu umva ni ibintu bibiri nuguha amahera cyangwa akagusubiza inzu cyumva gute wewe boss ko bazivuge jane ko bazitamba nyingire jewe iyo misi 15 ndamutsenge atayaronka canke amezi inzu yanje bizogenda gute uko amategeko abivuga no kuvuga ngo ico gihe iyo misi 15 imaze kurenga gusohora ibintu byo akabishira hanze avyumvise urakoze mutwara urakoze gasaha ruwa amafaranga cyiza yafana ati karahetse ariko rero bamufata kumpenda kufise ibintu birara hanze no mu nzu utagira ni noti mwiyita bisigura kubera ukomeze uko wambwiye ko ufise ibirara hanze no mu nzu kila kintu cose murafise none ubu niho ndiko ndabibona ukuri urambabaje cyane sha yego nararuguyemo kabisa iyo menya ko biza kubuka sinari kukuja inoma ku buryo ukora n'amahera y'inzu bose akaza kutudodorera ko kila siku urambabaje uzabona itesheje uko bangana nja kugwa kuri wewe ubura n'ayindi